Ishirahamwe Twinyoni Group ni ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubudandaji, rikorera mu ntara ya Cibitoke, rikaba rifise icicaro muri komine Mabayi muri iyo ntara nyene. Ishirahamwe Twinyoni Group ryaje nk'inyishu ku miryango myinshi yahora igira ingorane zo kurungika abana kw'ishure, aho twovuga nko kuriha amahera y'ishure, ay'uburaro, ayo gufungura n'ibindi. Ishirahamwe Twinyoni Group ngo rirafasha kandi abadandaji b'ubwoko bwose harimwo n'amasalon de coiffure mu kubaha umutahe, hanyuma abanywanyi ba Twinyoni Group bagaheza bakabashorera berekanye udutike bahawe n'iryo shirahamwe. Akarusho ngo nuko umunywanyi w'ishirahamwe Twinyoni Group aronka inyungu, bere n'umudandaji akaronka inyungu. Bamwe amahera baturambira abakiriya rero bose bazoza gutora ikintu bazanye kurese ucuba. Kuvuge bakeneye umukate bajana muhira n'abana. Amahera ndabasaba kuko abariyo. Ubu ikibazo bakeneye amavuta n'abana. Bakeneye isabune n'abana. Bakeneye amata. Ikibazo cyitwa ko ndandaza n'abana. Ikindi kiza nabonye cyatwiyone Group. Hanjye umuhungu wanjye nasheteye ubwo yagera atora amakaye. Atora kariwe amakaye 115. N'ubu ntibaranka akazi. Ugacuna rero Twinyoni Group ukabona ni nziza. Je ndafise abana hariya kwa General biga bashika batatu. Oye vugo nabonye ukuntu Twinyoni Group mbona ari nziza, ikora neza, nshaka kubashirayo muri Twinyoni Group. Nalbaye ndashize mu Twinyoni Group dukorana neza kubera yuko baduhereza abakiriya hama tukabamwa, hama akarusho tubibonamo nuko abakiriye iyo baje bo barunguka natwe tukunguka. Ivyo kandi birashingirwa intahe n'abavyeyi b'abanywanyi ba Twinyoni Group, eka mbere n'abarezi bo ku mashure. Sanze abavyeyi benshi bagira ingorane zo kurihira abana mu ntango z'ishuri ko bafise utuntu twinshi bakora, kugura ama uniforme, amakaye, amatike yo kuja kw'ishure, umva na Minerval. Twinyoni Group yaciye igifata mu minwe ikaba irihira abo bana ku buryo umwana yiga atekanye n'ishuri ritekanye atacugirwa rarondera ku mwana. Ingorane zari zihari zari ndende, wasanga kenshi abana tuguma tubirukana, genda murondere amahera y'ishure, genda murondere ibikoresho mu bikwize, genda murondere amahera yo mu ndaro, yo muri interna, bigaca bitugora mu gukora natwe ugasanga bigisha bariko bakora buke buke kugira ngo babana bagiye kurondera ubwo buryo bagaruke. Mugabo Twinyoni Group yaje nk'inyishu, iradufasha kubanirihira, ikadufasha ibyo dukeneye, igacibizana kare, yo igasigara irindira abavyeyi. Ukuvuga nk'abavyeyi bataramenya Twinyoni canke bataraza mu Twinyoni, je ndabona ko bariko barahomba kuko niyo bishitse abavyeyi bakabataragura amakaye, Twinyoni irabagurira amakaye. Hajewe amakaye mu imisiri ko ndakoresha ngaha, Twinyoni Group niyo yanzaniye kandi nta n'igihe cyo kuriha bampaye ntago kirashika. Ishirahamwe Twinyoni Group rirahamagarira abadandaza, abari mu nzego za leta n'iz'abigenga, abagwizatunga kwinjira muri iryo shirahamwe ngo kuko niterambere ku bene gihugu, eka mbere n'igihugu kirahungukira. Kwiyandikisha no mu icumi, ubutahe tugenda turatanga ni 25 ku mutahe. Mutahe umunywanyi yinjiye ashaka kuriha 5. Mugabo n'ufise uburyo arashobora gutanga ibitahe birenga 5. Hamagaja cyane abakwizatunga kugira ngo bazane imitahe yabo kugira dukore duteze igihugu imbere. Mumenya yuko ishirahamwe Twinyoni Group rikorera ku mugaragaro kuko gisunga amategeko y'igihugu.